kimwe gusa namubwira yatwaye nomero z'uwo mukobwa kugira ngo niyururuka ashitse i Bujumbura arondera ahantu telefone hama telefone uwo mukobwa. Yego. Amaze gushika i Bujumbura rero uwo mukobwa yaramutelefone hama nanje kandi ndi ruguru naratelefona uwo mukobwa nkumva ntibitaba. Yego. Hama rero je nca nishiramwo ko yapfuye. Mwiriwe canke maramutse mwebwe musanzwe mukurikirana ino televiziyo yacu ya Inside Burundi TV ko ndabyizera consider neza ko vyama turi hano gushobora gushigikira uno mwana yitwa Kevin nkuko mage murabibona ku ma platform atandukanye. Uno munsi rero kinyamakuru cacu ca Inside Burundi TV twashoboye gushika kugira ngo ushobore gushigikira uno mwana, ndetse nkuko benshi mwage murabidutuma aba diaspora abarundi basanzwe bari hanze. Ndabaye ikaze muri kino kiganiro tugiye kugirana na bano batatu mubona hano abashoboye kuba bakurikirana amagara y'uno Kevin. Namumenye izina rya Kevin ariko turaza kumenya amazina yose muri rusangi. Ndabona ndi kumwe na mama wiwe ndetse n'umugwayi wacu Kevin hamwe n'umukomedi yitwa Tijo asanzwe ariko aramukurikirana. Ariko reka manze mpere kuri mama wiwe ndamwikaza turamutse atwidondore kugira ngo akora dukurikirana kuri no channel yacu Inside Burundi TV bashobore kumenya abo twaje gusuhuza abari. Mama ndakora mu gice cyane washaka kuduza ijwi kugira ngo ushobore kukumva cyane. N'amahoro mwitwa bande kugira ngo bashobore kubamenya ko baradukurikira muri uno mwanya? Musanzwe muva he? Ku mutumba wa Cari komine Bugembe ntara ya Gitega. Ubu ari imbere yawe ni umwana wawe amazina yitwa gato kubera abashaka kumuvugira kugira ngo nawe tumenye amazina yose. Umwana yitwa Nimbona Kevin. Kurundi ruhande kumwe na Tijo araza kugerageza kuturamutsa asanzwe abimenyereye. Ugerageza kuduza akaje kugira ngo ariko adukurikirana abamenye ingene bimeze. Mahoro neza ndabaramukije cyane, amahoro y'Imana abane namwe. Munkundire ndabaha ikaze mu kiganiro tugiye kugirana c'umwanya mutonyi. Ndabona imbere yacu hariho umugwayi yitwa Kevin. Benshi twagiye turamubona ku ma platform atandukanye ku mbuga ngurukana bumenyi, aho abagira neza mwahise mu gikorwa cyo gushobora kumushigikira. Natwe turi hano muri bwa bumwe bwo gushobora gushigikira uno Kevin, dushobore kumufasha ndetse dushikane message kuri kuko impingi iracari ndende, aracakeneye ubufasha. Ndavye umuvyeyi canke kujya mage murabidondagura aracakeneye kuboko kw'abantu benshi. Ndahera kuri mama, tubakeneye kumenya umwana wawe yarwaye gute kugira ngo arinde hano, yafashwe gute, byagenze gute? Uyu mwana yarwaye yamanutse Bujumbura kandi yamanutse akomeye. Rero agenda gukorera mu ntara ya Bubanza. Ageze ku kibuga yaciye aduka arwaye cyane, ababara mu muhogo atake mu makimwe ashobora gufungura. Hanyuma naramubajije iyo ngwara ingene yamufashe, je yambwiye ngo yanyoye acide. Hama naramutwaye kwa muganga. Muganga yambwiye yuko ngo atakintu na kimwe ngo abona ngo mu muhogo ngo umwana arakomeye. Hama bimaze kumera uko nje ndamutahana muhira. Twebwe mu Kirundi urumva muganga abuze ingwara aca twibaza ngo ni ibintu vy'amashitani. Naciye nza ndamutwara mu masengesho. Ariko yateye aremba. Hama haragera igihe yari afise umukobwa bahuriye ku kazi aho i Bubanza. Biravugana kuri telefone amubwira ko akigwaye cyane, nyamukobwa acamubwira turazoza nzokujana mu masengesho. Hama umukeve kubera twari twarihebuye cane, nawe nyene yari yarihebuye. Duhitamwo kwizera, ndamuhereza itike aramanuka aza i Bujumbura. Nta telefone yari afise kandi nanjye nta telefone nari mfise. Kimwe gusa namubwira yatwaye nomero z'uwo mukobwa kugira ngo niyururuka ashitse i Bujumbura arondera ahantu telefone hama telefone uwo mukobwa.
yego amaze gushika i Bujumbura rero uwo mukobwa yaramuhaye hama nanje kandi ndi ruguru naratelefona uwo mukobwa nkumva ntibitaba yego hama rero jewe nca nishiramo ko yapfuye ariko haheze igihe nca ndamubona bariko baramwuka ku rubuga ndatangara cyane ndavuga wa mwana aracariho kureba mugabo aho naciye ngira ubwoba rwose kuko nabona ari kwa muganga baca nibaza ngo batosaba uburyo kandi nanje atabwo afise ahubwo nagize amarira asumba n'ayambere kuko n'abandi bantu barankera ubwo iwewe bariko barambura bazombafungisha hama igihe carageze hariho uwo bivukana na Tijo niwe yandondeye kuri telefone hanyuma arambwira turamanuka nta kibazo hama nca mbona kuza rero twashikiye muri kirinike none ubu naho murabona aho turi kuhagera yego nuko kandi vy'ukuri abariko barakurikirana ubuzima bw'umwana Imana ibahezagire cane kandi bahezagire no kuri bashimye murakoze cane reka tubaze Tijo nawe Tijo namwe mwana mwamushikiriye gute magara nabona ko muriko murakurikirana kandi cane muri hafi yiwe kuva mumaze kubona uno mwana Kevin vyakurikiranye gute ukurikije aho mama wiwe yaragejeje kugira ngo abifuza gushigikira bamenye ubuzima bwa Kevin kugira ninde yisanga hano hantu. Okay, jewe Kevin ati twamenyanye gute ni n'ikibazo benshi bakunze kutubaza. Kevin namubonye itangazo kuri WhatsApp bariko barangisha umuryango wiwe. Yego. Hanyuma ndabinegrije ndafata minenegwe kubera namenyereye kuri WhatsApp kenshi barangisha. Hanyuma sinzi nyene ukuntu navyirengagije ariko nguma numva ijwi muri je ridudubiriza kugira ico nkotse. Cambuga ati reka nshire ubufasha bwiwe kuri Facebook kugira bankurikirana bashobore kugira ico bakoze mu kugira ngo barangire umuryango wiwe ahuri. Ariko ivyo nabikora nyene mvuga ati no gufasha bisanzwe. Yego. Niko rero naciye ngerageza kurondera amakuru cansanga ari benshi bariko bansaba yuko twoshiraho groupe yo kuterera ubufasha bwiwe. Kuko mama we ntiyari bwaboneke ico gihe mama yari akiri ruguru kandi ariko nawe nyene siwe ni naho ni akazi yavuga ati sinoseruka ata buryo mfise umufunga ibintu nk'ivyo ibibazo vyo bavyise yego na manque de communication yego rero nuko cashiraho groupe ya WhatsApp nashizeho iyo groupe ndayita groupe yo gufasha Kevin cashiraho link nkuko bari babisavye kuri Facebook abantu benshi baraza baratangura guterera uko umwe wese arongowe niko yatanga ico gyara kiri muri clinique ariko twebwe igicapo cyacu twavuga ati reka dukore no kujya ama group agira duterere ubwo buryo hanyuma cyo tubushikiriza Kevin bamuvure canke dushikirize uwo yari yambara mwakiriye avuga mu gisata ca social hanyuma biri agenda uko ariko cyo tubona umenga bariko baramunegrije niho ariko baramukora vyihuse tuvuga ati none byo genda gute umugwayi ameze kujya ko atera remba yagiye afi ashobora kugira utunanywa udufyufyu canke utuji tukamanuka haragera igihe vyikupa rugarika burundu ariko turavuga ati rero nimba yaje utwo tunashobora kudufata hakagera igihe hakaziba nuko bamunegrije ataco bariko baramufasha catwimba ati reka tumukure aho hantu ari tumukore transfer tumwunguruze tumutwara ahandi niho rero muri iyo groupe bace baturemera batubwira ati nta kuntu vyo kunde ko guma hagera katubwiye transfer ariko ico gihe mama we yari bwaboneke turavuga ati hari umuntu yo kwisinya yo mwisinya kugira ngo ikintu cyose kizokenerwa kizoje ku gatwe kiyo uwo muntu arabura rero niko guca tuvuga ati reka tuzomuvurize hajya nyene dutume tumutwara muri privé kuvurwa ariko atahajya niko rero kuca mama we tumubona turaryoherwa turashima Imana tuvuga ati rero ubu onye ico twashaka kirabonetse reka tumukore transfer ko mama we arinze aboneka niko guca tugenda turabisaba hanyuma catubwira ati ntibikunda ko dukora transfer ahubwo muramucura ko tugize transfer bisigura ko biba vyatunaniye ariko natwe ko twadushaka kumutwara ahantu baguma bamwitaho vyoroshe muri groupe baca baratanga ide yuko ari ahantu mu Kamenge bakora bino bintu izikaza abantu banya acide mu mihogo hagize ikibazo turavyumva ca tuza hano kubaza amakuru yo ko bomwakira tumaze kumva bomwakira ca dufata iyo risk turavuga ati reka tumutware nubwo ari privé tutabona uburyo
ariko Imana izokwikorera igikorwa cyayo kuko ubundi nta muntu akora igikorwa cy'Imana n'Imana ikorera muri we. Rero je ca ndumvira ndashira mu ngiro, turamutora turamutwara nuko tumuzana hano, badusaba kosiyo turayatanga yuko umugira operation ya mbere yarakozwe, barugurura mu muhogo kugira ngo bamatanure hamwe hazivye, uretse ko yasanze ari ahantu ku mahaha ngo haragakomere, yaciye abanza kugarukiriza ngaho seance ya mbere atubwira ati tuzomukora ikindi gihe habanje gukira aho twakoze nako gakomere. Rero nuko gushika ubu bimeze, ariko arafata imiti, uretse ko hariho n'imiti bamuhizimvye cane, hari nk'umuti badutwandikiye wa 500,000 bageza operation, batwandikiye imiti 3 ya 1,500,000. Nukuvuga yuko ibyo byo twabikura hehe muri ya mahereka atangwa muri groupe. Yego. Hanyuma hariho n'ubundi ryari hirya yejo badusavye yuko twomusubiza ko uyo w'ingaburo yari yarahwejeje, twarawutanze nawe nyene ya 500,000 umwe yahejeje ejo, kuvuga batubwiye ko dushobora gusubira kumwe yindi 2 cyangwa 3 kugira ngo operation ya kabiri ishobore gukorwa. Ariko kano kanya avuye muri controle bamugire bamurabira yuko ashobora kuba hazibutse, ariko basanze hatarazibuka, kakantu karacariho kahugaye gapata. Ko twovuga ngo nagakare gatuma adashobora kuronka ibintu ngo bimanuke. Ego rero nuko ico duhimiriza abantu nuko bogico bakoze ko kivara cakeneye ubufasha bwinshi. Ego umugisha na amakuru yaraye. Murakoze cyane kudusigurira ingene bimeze. Hari benshi bifuza gufasha, baravye post zagenze ziraba zitandukanye, ndetse natwe n'icyo cadushikanye hano kugira dushobore kubushika twibonera imbona nkubone uno mwana kiswe n'amagara. Mbega bo bifuza gushobora gufasha mu buryo bubangutse, kubera abadukurikirana si abarundi gusa, hariho abanyamahanga badashobora gushika no mu gihugu canke adashobora gushika boshobora gushika no ku bitaro, abifuza gufasha mu buryo buri direct byogenda gute? Abari hano mu gihugu cacu Burundi nabo bifuza gushobora gushika hano canke kubona iyo groupe ya WhatsApp byogenda gute? Okay, nukuvuga tumaze gucreate iyo groupe, twarashizeho inimero bazoza bararungikako ya Rimikash. Ariko kandi dusanga nimero isanzwe ya Rimikash direct nabwo barenza abantu 3 ku munsi. Tuvuga ati rero groupe irimwe abantu 1000 barenga, nabwo twogira inimero imwe kubera yuko 3 ni bake. Tuvuga ati ariko reka dukoreshe code agent ijya y'umukozi wa Rimikash, yoyo nubwo baba abantu 1000 ku munsi barashiraho. Hanyuma ico baca bakora gusa baratugirira ifoto y'amahera barungitse, tugaca tubashira kuri liste tukabavivurira. Rero novuga yuko umuntu yifuza kugira ico aterereye yo twandikira direct kuri WhatsApp kugira ngo tuce tumushira muri groupe nawe ashobore gucontribute mu bandi. Na iyo nimero ni 61 807 190 807 utanguza plus 257 koni kode yo mu Burundi. Hanyuma 61 amajana 87 190. Iyo niyo nimero yacu nyene direct. Ego. Twifuza yuko kugira ngo bashobore guterera tugo twandikira kuri WhatsApp, natwe tukabashira muri groupe, tugashobora kuza turabaha iyo nimero turiko turashira ku uyu munsi. Iyo code ya zona yo kubo kwifuza kuyikoresha ni ibiharuro byahe iri ku mazina. Nukuvuga iyo code agent impamvu tutayitanga direct ni kubera yuko bisaba yuko umuntu arungitse aca duha ifoto, kubera yuko iyo code agent isanzwe ikoreshwa n'ubundi buzi bwa misi yose. Rero twanka yuko ayo mahera y'interane ya Kevin aca vangana na y'ibintu vy'akazi, ukasanga turabuza ukuntu two bitandukanye. Ariyo mpamvu dusaba yuko umuntu tumuha code agent yamaze kuza muri groupe kugira aca duha ifoto y'amahera yarungitse. Hari ama groupe menshi aho rafasha abagwayi, kandi si yahi Bujumbura gusa, hariho bashobora kuba dukurikirana bo mu tsindi ntara. Mbega aho Keva asanzwe agwariye mu hatanga adresse gute bavuye mu mihingo zitandukanye, bavuye muri no muri sud est west, mu tanga adresse gute? No kuvuga Kevin ahagwariye uno munsi agwariye ku bitaro vyo mu Kamenge aho bita kwa Adolphe, ni kubarabara rya 15. Haroroshe cyane, ni hafi y'irya rompwe wabona abantu iduga ibugarama. Ugeze muri rya rompwe ukabaza ati ku bitaro kwa Adolphe nihe, baca bahakwereka. Hanyuma agwariye muri chambre chirurgie niko bayita. Kugeza isa uri hafi ya Keva cyane ninde ku buryo abifuze gushika bashobora kutumbera we canke bakarondera kugira bashobore kubaratora? Kugeza ubu unye mama wiwe niwe amugwaje, uretse ko nanje kenshi abariho mbandi kenshi ariho nirigwa, ariko mama
mama wiwe niwe bagumana umwanya wose. Arashobora kuza umuntu aje kugira icyo akoze agana jewe ariko akahasanga mama wiwe umufasha gushikira mama wiwe. Ndafise akabazo gato ngomba kubabaza kajanye na Kevin, nkuko muri ko muramuba hafi cyane, muravye ingwara mwasanze afise guhera muri clinique gushika ubu aho bigeze, mubona hariho icizere canke murabona yuko biriko biragenda gusumba uko vyahora? Ego hariho icizere kubera yuko Kevin akinywa acide yaramuturiye mu muhogo bica bituma umuhogo uvyimba urafatana. Ariko docteur yaratubwiye aje kumukora operation yuko operation yarakozwe guhera hafi nyene y'umuhogo ahamirira gushika inepfo aho umuhogo uherera, ariho haho bace babanza kurindira kugira bagakomereka banze gakire, ariko ahandi hose harazibutse. Ego harazibutse kandi ikindi naco amahinduka tubona nuko aguma agira urundi ruhu rushasha, aragira hariho umubiri mushasha waje ubona nyene yuko hariho uwundi mubiri wamuvuyeko. Ikindi naco arabira kayashu nta sinyi igaragaza ko umubiri uri kurafunksiona neza. Akiri hariya nta yashu yashobora kubira, yaguma akanye, yaguma yambaye umupira, ariko ubu murumva yuko kuva aho bamukoreye operation ariko aramuha iyo miti ariko araronka n'utugufa. Ikibazo cyane muba mwaramenye impamvu yaratumye Kevin ashobora kunywa iyo acide? Twaronse amakuru menshi atandukanye, ariko no kuvuga umwana ari mu bihe nk'ibi nawe hari kumbura ukura adashobora kugushikiriza. Ariyo mpamvu twifuza yuko hamwe yogira Imana yahayemwe yogira ikibazo agakira niwe azotubwira ukuri kose, kuko arumva amakuru nkayo twaronse twe yafatira. Ariko arabatubwiye yuko bagombye kumushuhura, sinze ko bavyita bimwe batanga ikimazo muri kuzimu, ngo umudamu yabako yakorera ngo niwe yoba yaragerageje kumutanga ikuzimu. Hanyuma bituma uyu mwana yaravuye kurangura acide ya zazu, ngo ni ya zazu ngo ni produit bakoresha mu mitwe y'abadamu. Rero iyo acide ikora ngo ari niyo yijya y'amasabuni, ni yaravuye kurangura ashitse muhira acarayitora wenyene ashira ku munwa aranywa. Nuko vyagenze. Ego pole sana. Ico noshobora gusaba mama wa Kevin, mbega muhora mwibuka mugahamagara abasenzi bamusengera kugira ngo umwana abandanye amererwa neza? Ikindi kibazo gushikisa Kevin baramaze kuvuga canke aracagumye kera? Ego murakoze cane. Kucereke ico gusenga arasenga cane kuko abantu benshi baraza guturaba, kandi abaza guturaba bose baramusenga, kandi natwe dukomeza gusenga, kandi n'umwana iyo bikunze akavuga arashobora gusenga nawe. Ego hama ikindi naco ubu wego nanje ndabona ko afise mitende aravuga, birashika akavuga na telefone akayitaba. Amagrupe y'abasenzi tijo aremerewe kuza gushobora gusengera Kevin canke bivyanyeho, kubera ari abashobora kurikana kigana akavuga ati natwe kabishireho umwana naco twarose cyo kurya ariko twotanga igisabisho cyo kumusengera? Navyo nyene biremerewe, uretse ko ari muri sale commune, ni sale birimo abantu benshi, biremerewe uretse ko basaba yuko atatorenza amajwi cane kugira ngo tubangamire abagwayi bandi. Hanyuma n'umuco wundi notanga muri izo groupe nyene z'ubufasha bwa Kevin, dusanzwe dufise amasaha dusengera Kevin. Dusanzwe dusenga iminsi yose mwijoro isaha 2:30 z'ijoro gushika saa 9:30 tuba turiko turasengera Kevin muri iyo groupe nyene. Ni groupe ni call ya groupe, twese uburira izo saha turiko turakora igisabisho kuri Kevin. Urumva yuko amasengesho abandanya kogwa, n'umuntu wese atoshika hano ariko uwo mutwaro wa Kevin akawusengera, twizera ko Imana ikorera hose cyane. Reka tubashimire cyane. Wasubira ukibutsa ijya numero ya watanze kubifuza gufasha Kevin kugira ngo abaravye ikiganiro bwa nyuma abantu baraba basimbisha bashobore kubona mu mpera z'ikiganiro nimero boca kugira ngo ashobore gufasha Kevin? Ni guteranya 257 61 887 190 plus 257 61 807 190. Ni imbere inshuti Thierry ariwe Tijolo Comedien nyene. Niyo nimero yacu bo twandikira twabasha muri groupe
tubibutsa yuko mutwandikiye mwoca mugira ko direct mutubwira n'izina ryanyu kugira cyo dutera tubashira muri group. Murakoze cyane katubashimire. Mugira umugisha cyane. Tubashimire cyane abariko baradukurikirana muri kino kiganiro cacu tubaje gushobora gushikira uno muvukanye Kevin turabona ko biriko biragenda neza. Dushimire na mama wiwe we mwatwemereye kano kanya tumaze iminsi myinshi cyane twifuza kuganiriza mwebwe muri uko muba hafi no mugwayi ariko Imana ko yabikoze tugashobora kubonana na mwebwe twizere ko hari ikindi gikorwa canke izindi nguvu zigiye kuboneka zo umusaruro kuko akenshi ubutumwa bushikiriye abantu hari iciyongera. Reka rero tubashimire twebwe bagize televiziyo Inside Burundi TV amenyesha makuru dushimire cyane abwe mwese mwariko duha kino kiganiro dushimire cyane n'abariko baradukurikirana twizere yuko abagikurikiranye bagiye kugira ico bafashije ndetse ndabifuza gushigikira nimero tuzozishira hasi mu kiganiro kugira ngo mushobore kugikurikirana muri kumwe na Doranesh Imana ibahezagire murakoze cyane. Murakoze.